Yeah, it's another day, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndaguhaye ikaze wowe udahengeshanya gukurikirana ibiganiro bice kuri Isanamu TV online. Ndaguhaye ikaze muri exclusive interview aho nagenda kuzaniye umwigeme avyifatamo neza. Ladies and gentlemen, uno munsi reka ndakuzanira umwigeme yaririmbye indirimbo yitwa Dukatike, aririmba indirimbo yitwa Arabesha, yitwa Mugisha Merveille. Ikaze Merveille. Umeze neza. Mvuze Merveille, I mean Meili. Yeah, you're right. Yes. Meili ni muri Chinese. Yeah. Abisigura ipine ya Merveille meaning a beautiful. Yeah. Wakoze cyane kutugendera kandi. Reka kubanga wakoze kumamagara. Yeah. Okay. Akazi kagenda neza. Ndashima Imana. Okay. Indirimbo yacu bayakiriye. Indirimbo ikigenda neza, abantu ko bakira neza, imaze kugera kure, ni bishimira cyane ya. Wow, nimba utarayirabira kuri YouTube yitwa Arabesha hama. Meili kuba ariko baratura right now kuri Isanamu TV, maybe ntabwo bazi career yawe music yatanguye gute. Urashobora kudutishiramo like how did you start your career? Career yanjye yatanguye kuva kera, naririmbye muri chorale, muri église, muri shingira ama competition. Amangarukino nangura kugira amakaraoke. Then that's when I started my own career. Ngira abafanzi bambwira ko banshiramo cyane ko noshaka kugira imiziki wanje. Then chamvuga ni why not niyo natangura na Ducati, iyo ni check sound. Imaze 3 mois kuri YouTube channel yanje. Nyuma ngiriyo Arabesha nyene. Imaze like indwi nusu ya. Okay. Kuva muri gospel kuza muri secular music. Ndashaka kumenya icyatumye uva muri kuririmba muri église then uja muri career secular music. Okay, byose kuri jewe ndabifata ko kuririmba ni ibintu namye nkunda kuva kera. Ndako umuntu wese afisa atangurira. Muri nivyo nakuriye nakubwiye. Hama mwese agira imihamagaro. Simvuze yuko navuye muri gospel ntashobora kwandika indirimbo y'Imana yo guhayagiza Imana. Donc pour te dire yuko umuntu afise inspiration ahazikura bivanye n'ivyo ababayemwo. Donc sinovuga ngo nabivuyemwo ngo kugira ngo canja muri secular. I didn't choose that. Ni ikintu nyene wumva kiri muri wewe kumva nyene no muhamagaro uronse. Gusa abantu baririmba muri église bari very talented. Yeah. Nyene ngira nanje niho ni ikintu kiri mu muryango wanyu. Oya ni ibintu nakunda jewe kuva kera. Abavyeyi. Abavyeyi na talent yo kuririmba bafise. Navyo ndababona ko bafise indi talent. Wow. Okay. Wavuze ko wize mu Bushinwa. Tell us about your education. Education yanje needs business, international business. Niga muri Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. Muri Nanjing. Hama naize 4 ans aho naje nahejeje ko nabaze kugira umwaka umwe w'igishinwa. Hama mbona kugarukira wize business. Okay. Profita wari inyuma gusoma ibitabo. Ndakunda gusoma ibitabo. Ego vraiment ukoze cyane. Nivyo nagiye kubwira woze ko ma cha financial accounting. Ndagudusomera. No, why not? Sigusoma bisanzwe. Ego dusomere gusa kantu maybe urashobora gukorwa ko like how kugira canje muri studio nandike usome gusa then uraza kutubwira icyo bwawe ico nahuye really no reka tubigire final day. Okay, no problem. Yadusabye igitabo cya financial and natakima ndabisiga muri commentaire kubera accounting ni ubuzima busanzwe twese twakena accounting, how we manage our money, ubuzima busanzwe how we spend our money, a balance incomes and stuff. Ni kino accounting umuntu wese n'utiza agomba kumenya. Donc aho umuntu cyane atizi cyo mba numva yoshaka kumenya cyane kurusha byandi bya math ngo cosinus tangent banuva yomenya accounting. Wow. Well, nakibazo turaza kugwa then we really hama wengando saka gift so ku bantu basanzwe thank you, I appreciate. Ku bantu basanzwe biyumvira ukuntu abantu basanzwe biga mu mahanga like muri China, ubuzima bwo muri China bumeze gute ku barundi bari hari? It's not easy, man. It's not easy guhindura culture. Kugenda aho batavuga ururimi rumwe nk'ubwiwanyu usanga nyene bigoye kwiadapta. Nturi buvuge ico you can't even express your feelings ubwira umuntu is not going to feel you ntazo kutahura. So novumenga nyene sinzi ibintu byoroshe kujya away of your friends
urumva ukaje nyine kure ya famiye yawe nukumenga How about ya secondary wiziki? Nize science. Science. Yeah. Tu Nize vas scientifique. bigger business. Yeah. Yose n'ibiharuro urumva ko UX. Exactly. Reka tujye muri career yawe ya music. Amezi 3 yaheze wasohoye indirimbo. Exactly. Kuri kwa iraba. Sije ya mbere yari Dukate. Oh yes. Yari ko ririmbira umuhungu amubwira bishime, don't feel shy, something like that. Sasa kudirimba ikurikira azaririmba arabeshe. Birambesha sha buriya nyine ni birambesha. No, but no. It's a true story yabaye ku mugenzi wanje. It's not like naje sinigeze mbeshwa mu buzima ariko nuko imva naramufeelinze ku buryo bwa mvuze it's not like naje sinigeze menshikira ngo mvuga ati byandi ushovuga ngo yango si jewe ariko nyine n'umugenzi byabaye ko biba muri kujya nyine naje numva ndabifeelinga cyangwa ndanyene ndafyandika ko nshamo n'utundi tuntu two ko exaggerate kugira wumve ko ibintu nyine birababaje kubera ko iyo umuntu agucitinzeho wumva nyine yari umukobwa yari umukobwa birababaje so sad aho uri hose pole sana bro birashika byarakoreye kuririmba iyo ndirimbo like inspiration byaranyoheye kubera n'indi nkuru nayo maze kumva donc inspiration nari mfite aho ndayikora cyane kandi ndamaze kumva bavuga ngo inspiration y'umuntu ashavuye cyangwa umuntu aryohewe biba yoroshe cyane rwose nta mwanya munini byantwaye sinavuga ko ari n'amasaha nangaye kuko nasanze beat nikorera ko oh my god tudi igikorwa gikomeye congratulations en tout cas ndaryoherwa ko ama feedback y'abantu bako barambwira nukuri n'ibintu nishimira cyane nshimira Imana ko byagenze neza nyine congratulations idea yo kuvuga ati music launch ize kubera bigenda ukiri umuririmbyi agitangura was not easy it wasn't also ariko navyo mfise abantu bashigikira uretse ko ari nasanzwe nkorera karaoke yo wafasha cyane mu bintu vyeke muziki wanje donc kubaha idée ati ndafise ico nshaka gukorera ngaha nk'umwana waho donc asanzwe ari hakora umva ni byangoye cyane gose kwera baranshigikira kandi baranshigikira cyane appearance zari nyinshi cyane uwo munsi ego naratumiye abafans abasanzwe banshigikira ntumira n'abartiste bagenzanje ntumira n'amamedia amwe atandukanye kugira ndabereke nyene ko ninjiye muri career natanguye nanje bashobora kunyakira nk'abandi president amical niho yarari donc nashaka ni présente en tant que umuririmvyikazi mushasha imbere y'abantu bose imbere y'abavyeyi imbere y'abagenzi imbere y'abafans bose ukuntu abaririmbyi bagenzi bagiye kugutera iteka wari uvye expecting sinovuga ko ntari nabyo expecting because I don't have any beef with anyone naratanze yes I have a very good relationship with them umuntu wese yashowing up naragiye ndabigira ndabaha invitation ndabwira ati ndashaka ko muza tugasangira just gushigikirana nyene hama baranyesa urukundo nta numwe natumiye ataje hari nabo natumiye bashoye kuza just kugira ko bashaka gushigikira wabo ikintu cyanjyoheye cyane that's wonderful inyuma yo kugira music launch indirimbo yakiriwe neza mu bagenzi I just want to know the comments waronke indirimbo imaze gusohoka zari zimeze gute well comments zose ni zari positive bose bambwira go ahead Meili your future is better keep working hard ubandanye gutyo oye imbere ni heza donc encouragement menshi yumva ko nyine indirimbo yakiriwe neza ama reactions atandukanye hirya no hino kubona indirimbo yamaze gushika mu Rwanda muri Tanzania kumva barayivuza bakanungikira ama Snapchat canke bakantakinga kuri Instagram ikintu nyine numva nyine nishimiye cyane so far what plan do you have plans nini ndashaka gushika kure ndashaka ko umuziki ndiko ndakora arico umfasha nkanwa mu mafaranga nkazofasha abantu batari badashoboye kwifasha
hama aussi nkaba able yo ku representing my country au niveau international nkaja mu ma beat award nkaja mu ma competition n'abastar bakomeye nkaja konta ibintu byinshi nyene iyo vision yanje supporting for real. I really appreciate kubera iki wahisemo gukoresha mu video vixen umuririmbyi? À part ça, Emery Sand dusanzwe dukorana muri ntuze ya karaoke aussi n'umuririmbyi nemera cyane ankurira muri uwo muziki kandi ni muri gwa rukundo nyene ko kwerekana yuko abaririmbyi twese hamwe we need to support each other atavye kuvuga ngo turi muri competition donc nashatse nerekane ko hariyo ubucuti hagati y'abaririmbyi komi ni koma ndabibona. Okay, muri group yanyu ya karaoke was it easy you kubona ko ari umwanya wawe gusohora yo gutangura your first release? My first release, what do you mean? Indirimbo canke? Indirimbo, amen. Yeah, okay, kuri ko auparavant nkitangura Ducati aba fans baba sanzwe baza muri karaoke nibo bambwiye ati Mary, no, you're so talented, you need to do your own music. Go. And I was like, okay, why not? Nibona Ducati rero reka since I have an inspiration from ahantu nyene reka ngire reka nandike then I wrote a song then ndabwira umuntu umwe namugati warambwiye ko ushaka ko ndirimba. That's when I started. Ego, that's wonderful. Reka tukifuriza imigisha myinshi. We wish you all the best. Hajya ije ndirimbo ya arabesha ifise iminota ingana gute? Ifise hagiyemwe kajya ka histoire gatoya ifise 3 minutes 46 secondes nibesh. Ego. Ugashizemo? Nshizemo kajya ka scenario gatoya gatangura kameze nk'akanuze nk'aka short movie. Ifise 3 something canke 4. I'm not so sure muga. Take a look here. Oh my god, this is crazy. It's 4 minutes 16 secondes. Je savais pas. Kumbe wewe bikurikirana gusumba bwawo ndibuka ko idashikana 4 minutes itari muri studio bambe itaraja muri video. Yego ikiza 4 minutes 16 secondes. Ko baratura right now aba fans ba Mary bitegiki nakaye kajambo wabwira mu kurangiza ikiganiro cyacu. Ndabashimira kwanze imbere ya byose nkanabasaba ko bandanya banshigikiye kubyo nobandanya nanje nkora ibikorwa numva ko nshigikiwe hama bakaguma nyene basupportinga mu mande zose mu gukurikirana ibikorwa byanje kugira subscribe kuri YouTube channel yanje no kunkurikirana kuri kuma social media yanje yose nkoresha Instagram, Facebook no hose nitwa Mary Official. Kandi niho bazoza barabona n'ibyo ndiko ndategura kuko wumva umuntu kugira ngo ubone icagize afite strategy ntashikagisha kubwo nyene rumva hari nk'ikiri nyuma ashaka kukiboneraho. Okay. Like abakobwa benshi bakije muri career music baraza bazananye ingufu nyinshi then bagasubira inyuma like kuri wewe witeguye gute about that to maintain your place? Well, umuntu wese afite strategy sivugana abakobwa sinzi ko ari bo mubona cyane ariko hariyo n'abahungu abakobwa kenshi sinovuga rero ngo abakobwa kubera iki kubera umuntu wese agira strategy hari naho ahura n'ikibazo ugasanga wa muntu yaramufasha ntagihari kuko urumva umuziki ni ingufu bisaba uburyo bisaba ibintu byinshi bisaba mu mutwe kwandika donc je novuga shigikiwe n'Imana kandi nabaye abafans bamwe bariko baramfasha babandanye bafasha Imana ikabimfashamo nibaza yuko ntazomena nk'abo bandi bakobwa kuko ni ibintu usanzwe nkunda ni ibintu nishimira ndabikora ndabikunze donc zobandanya ndabikora gushika ibyanje bitagihari. Ndashaka ndirimbire your favorite line kuri arabesha. Baby naragukunze mbega iby'urukundo nuko bimeze sinibaza ko vyoheze nilikupenda kunipenda nilikupa penzi langu nalia najuta nalia na moyo wangu arabesha 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 arabesha. Oh my god, it's crazy. Nimba utarayirabira kuri YouTube wandika arabesha by Mary hariyo n'indi yitwa Ducati. Nimba
utaraziraba zose je kuri YouTube muhe support, ni indirimbo nziza cyane ziri hajya, ari so talented and also aragira na araririmba muri karaoke, nimba wamuja muri karaoke niwibaze ko wama wihenda n'unye. Melly, thank you so much for coming. Thank you, it was a pleasure really. Nundi munsi It was a pleasure to have you for antuka niteka kuri jewe cyane kubera it's a beautiful place kandi ngaha. Oh my God, c'est vraiment joli. Merci you. beaucoup Nundi munsi. Nizere ko Thank you so much. Ndagushimire nawe wafashe akanya ko kuraba ikiganiro cyacu. Hama ndakwibutsa kugira subscribe kuri YouTube channel yacu, and ndakwibutse kandi ko Melly afise indirimbo nshasha kandi azokuzanira n'izindi. Go and subscribe there. Well, ndakwibutse ati duhure kandi next time. Je nitwa Jibril, yari exclusive hamwe na Mugisha Merveille Batazira Melly. Until next time, we sign out.